w'iminwe idahumanye kandi w'umushaha utacyoye niwazokurira ku murambi w'umukama akaguma mu kibanza ciwe ceranda. Kw'izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima Mweranda. Nimuhorane n'umukama. Mwiriwe neza mwese. Mwiriwe na mwebwe dusangiye iki gisabisho aho mugikurikira ku nsamirizi zanyu. Uyu munsi umukama araduteye iteka ryo gusubira kutwegeraniriza kuri altari yiwe ngo adufungurire. Tuza kumusenga tugiwe imbere n'umweranda twibuka uyu munsi mukuru wacu mu kwemera Aloise Gonzaga yaruwihebeye Imana. Aya majambo twatanguriye ko asa n'ayatumbereye gose ubuzima bwiwe. Turamusaba ngo adusabire gose ingabirano imwe tumaze iminsi twumva Yesu atubwira yabahiriwe ngo kuko bari n'umutima mwiza nibo babona Imana. Yesu mwihindukira ryo mu buninahazwa azoherekezwa koko n'abazoba bashimwe ko bagerera ku murambi w'umukama kuko bamenye gusangira nawe kuba abantu beza muri nosi. Kuba umuntu mwiza no kuvuga iki? Si ukuvuga kumbura umuntu ashira y'ibintu by'amabishize, ariko n'uyo muntu yamarondera ikiroranye imbere y'Imana agaheza akacihambirirako, kuko mu kucihambirirako acahamagara ubwiza bw'Imana kuri we. None rero natwe kuri aho hose bidushikira ugasanga ntitwagumije ubwiza bw'Imana muri twebwe, ntitwagumanye ubutore bw'Imana muri twebwe, ntitwagumanye iyo nyota y'ubweranda mu byo tubamwo, ugasanga twaciye mu nzira zidahezagirwa n'Imana, twemera ico turabanyabicumuro. Umukama ducyorore, atwambika ubwiza bwiwe, atugabire urukundo rwiwe. Warungitswe gukiza abigaye, Mukama tugirira ikigongwe. Waje gukebura abacumuzi, Kristo tugirira ikigongwe. Wewe wicaye iburyo bwa Data ngo utubere mu ngoro, Mukama tugirira ikigongwe. Imana rugira vyose nitugirira ikigongwe, maze niyamara kuturekurira ibicumuro vyacu vyose iduha ubuzima bw'amaho. Dusabe. Mukama uri isoko y'ingabirano z'ijuru, warakoranirije muri Aloise Mweranda umutima wo kwiyama ibibi n'umwete wo kwibabaza. Nudufashe kubwishimwe n'ibisabisho vyiwe ko vyatunaniye kwirinda ikibi cyose, dupfume tumwigana mu kwibabaza ngo dushobore kuva mu mitego y'inabi. Tubigusabishije Yesu Kristo umwana wakaba n'umukama wacu, we Mana musangi ubuzima n'ingoma hamwe na Mutima Mweranda ubu no mu myaka yose. Amen. Iso dusoma mu gitabo c'Amamoko. Umukama yabwiye Abraham ati, va mu gihugu c'amavukiro yawe, uhebe umuryango n'itongo rya so, uheze ugende mu ntara nzokwereka. Nzokugira se w'abantu benshi cane, nzoguhezagira, nongere nubahe izina ryawe, kuko rizobera bose isoko ry'umugisha. Nzohezagira abo bose bazoguhezagira, nzoshinyiza abazokuvuma. Imiryango yose yo kw'isi izohezagirwa ku bwawe. Abrahami rero araheza agira nk'uko umukama yari yamutegetse, yimuka na Loti. Igihe Abrahami yava i Harani yari amaze imyaka 75. Abrahami ajana n'umukenyezi wiwe Sarayi n'umuhungu wabo Loti, eka ivyo bari batunze vyose
n'abasuku babo bari bafise i Harani, bafata inzira bagana igihugu ca Kanani. Abrami aca mu gihugu cose gushika Isikemi ku giti ca More. Muri ico gihe abanyakanani nibo baba muri ico gihugu. Umukama araheza arabonekera Abrami amubwira ati, iki gihugu nzogiha uruvyaro rwawe. Abrami aca yubaka aho nyene uruhimbi aho umukama yari yamubonekeye. Avayo aja ku musozi uri ku buseruko bwa Beteli, ahashinga urusago. Beteli hakaba mu buseruko, mu burengero bwiwe, Hayi naho hakaba mu buseruko bwiwe. Aho niho Abrami yubakiye umukama uruhimbi, akambaza izina ryiwe. Hanyuma naho Abrami arakomeza urugendo gushika i Negebi. Iryo ni ijambo ry'Imana. Hahiriwe intara y'Imana. Hahiriwe intara yamwironkeye kw'Imana. Hahiriwe intara wenyene yitoreye kw'iragi. Umukama ahangama mw'ijuru akaraba abana b'abantu bose. Hahiriwe intara y'Imana. Ijisho ry'umukama rihora kubamwubaha, kubizeye urukundo abafitiye, kugira ngo abasimbishe icobo abakiza amapfa. Hahiriwe intara y'Imana. Umutima wacu witeze umukama, niwe mahungiro yacu, niwe nkinzo yacu. Mukama, tworose urukundo rwawe, kuko ari wowe twama twizigiye. Hahiriwe intara y'Imana. Nyigisha mukama inzira yawe, undongore mu kuri kwawe. Aleluya. Nimuhorane n'umukama. Inkuru nziza ya Yezu Kristu nk'uko twayandikiwe na Matayo mweranda. Mukama. Muri rya minsi Yezu yabariye abigishwa biwe ati, ntimucire abandi rubi, kugira ngo namwe ntimuze mu rucigwe. Kuko urubanza muca ari rwo ruzobatsinda. Ingero mugeresha niyo namwe muzogererwako. Ni kuki ubona akatsi kari mu jisho rya mwene wanyu, ntubone urugiga ruri mu ryawe? Kibure, bishoboka bite ko ubwira mwene wanyu uti, hinge ngukure icatsi mu jisho, naho mu ryawe harimwo urugiga? Wandyarya we, banza ukure urugiga ruri mu jisho ryawe, niho uzobona neza ugashobora gukura icatsi kiri mu rya mwene wanyu. Nitwakirije yompi iyi nkuru nziza ya Kristo.
twatanguye kuzirikana mu bisomwa vya mbere amajambo y'Imana azoza arava mu gitabo c'amamuko, azotwerekana cane cane abatwita basokuru bacu mu kwemera, abakurambere mu kwemera, aba Ibrahimu, Isahake na Yakobo. Ni vyiza kugaruka tukazirikana ubucuti basangiye n'Imana. Ibrahimu murazi yuko tumwita sokuru wacu, muvyeyi wacu mu kwemera. Kubera iki? Kubera ibi twumvise Imana itanguye kumuyagira, kubera ko niwe asa n'uwa mbere yinjiye mu bucuti bwiza n'Imana gushika naho n'Imana ikenguruka, akinjira mu bucuti n'Imana, Imana ikamwihishuka, igaheza kandi ikamuha umuhezagiro, ihereza rero abantu bose bemeye kwinjira mu bucuti n'Imana nka Ibrahimu. Nukuvuga abantu bayizigira, bakayiha urukundo rwabo rwose, bakayigamburukira. Bakayigamburukira. Hari ahantu habiri tubona Imana iyo tuyihakomye biyanka igaciba Imana. Igihe tuyizigiye, ubwa mbere igihe tuyizigiye tukirekurira mu minwe yayo, kumwe tubivuga mu gifaransa, tukiyabandona, tukareka ikaba ariyo itugenza impera n'imperuka, iragutangaza nk'uko yabigiriye Ibrahimu, iragutangaza neza. Aha kabiri ni mu kigongwe, ni mu kigongwe. Imana vraiment iri kigongwe gushikaho ishobora kugurira ubwami bw'Imana igisuma komvyo cisha abantu, civye kigapfa kuvuga rimwe gusa kiti mbabarira ti uyu munsi nyene. Ariko ntihagire abaza barakora ivyaha bagira bati nzoyipima ku munota wa nyuma cinda yibwira ingirira ikigongwe, kuko uwo munota wa nyuma wawe ntawuzi. Mugabe igihe cose umuntu vy'ukuri yihanye akagaruka akayibwira, nuko kenshi wamusanga umenga hari igihe tuko turiyumvira Imana tuyitiza isura y'umuntu, kujya bikundanira kurekurira abandi, ukumva umenga nawe Imana ntibikunda kwikurekurira. Hariho abantu binanira kurekurira abandi no kwirekurira, bigaca bibagora kumva neza ingene Imana ishobora kubarekurira. Tugarutse rero kuri iki gisomwa ca mbere, hari ikintu gikomeye ngomba ko tuzirikanamo, muze mukizirikane rwose. Ico kintu kirahambaye, kiratuma umuntu adacika intege mu bucuti bwiwe n'Imana. Ingene ubucuti bwacu n'Imana uko tubibona muri Ibrahimu n'urugendo, c'est une aventure. Jone tuzo twaze turayaga, nkabona yuko mu byo turiko turavugana umenga ashaka kwinjira mu bintu igihe afise ibimwemeza byose kwico giyemwo kizoreyisisa. Ndabwira ntewe ya umunsi warindiriye ko wegeranya amarezo yose kugira winjire mu kintu, uzopfa atana kimwe wubahutse cyiza. Yego hari ibyo umuntu yegeranya bikenya kugira ngo ntiyirohe nk'ugiye atakintu na kimwe afise. Mugabo hari ahantu kwemera, hari ahantu bishika ugasanga kura gusavye ikintu aho usanga atana kimwe ufise. Iki none nk'igihe Ibrahimu Imana imusaba iti mu mwana wawe Isahake, kugira ngo avyubahe ko yabafatiye kuri raison iyihe, atari uko gusagira ati ni Imana ibisavye kandi irazi ingene za kubigira. N'umwana we akamubaza ngo mbega ngo uyu mucanwa, ngiyi ntambi, ngizi inkwi, none ishikanwa duhereza nirihe? Nikari kazi ko ariko bagiye guhereza. Ariko Imana sico yashaka. Yashaka ubwa mbere kubona ingene Ibrahimu ashobora kuyizigira. Hari igihe Imana idusaba kuyizigira gusumbya nuko dukunda ubuzima bwacu. Ejo rero ko ndabwira nti Yezu arahambaye ku buzima bwacu,
arahambaye no gusumba ubuzima bwanje, uko ndabwiyumvira ko ndabukunda. Il est tout. Kumukuramwo c'est fini, ntaco umusigaranye. Ubusigaranye ikintu c'igikarkasi atabuzima burimo. Nenda mugiye nti kuri ibi bintu aha canke uremera duce muri iyi nzira canke tubivemo, kuko ngaha Yezu nta negociation irimo. Hariho ahantu Imana idusaba yuko kumwe dura twiririmba ngo n'umugenga, ngo n'uwambere, ngo ni alpha. Hari aho bishika ikakubaza iti by'ukuri urongere ndabe ko wemera ko ndi uwambere, ko washize imbere, imbere muri protocole, imbere no mu mutima, kuko ari gihe tuyigumiza imbere gusa muri protocole mugabo mu mutima itarashikayo. Aha rero Birahemu niyo yagaragariye yuko ari umuntu by'ukuri yashize imbere Imana. Mwiyumve rero ingene ari urugendo. Ubwa mbere Imana ikamusaba iti va mu nzu ya so wawe ugende iyo nzokwereka. Imana nimubwira neza ngo imucapurire iti nkujanye ngaha, kamubwira iti haguruka ugende nyizigire. Kandi ugiye gusoma mu majambo, aya majambo yanditse mu bwa mbere, Imana imubwira iti haguruka ugende ku bwawe, kubwiwawe, kubwineza yawe, kubw'inyungu yawe. Burya ntitwunga ubucuti n'Imana kuko umenga hari ikintu tugomba kongerereza Imana. Ikiba Imana nininya, ibyibushe, imerewe neza, oya si ibyo. Ni twebwe ibyibusha tukamererwa neza. Ndibuka umusenyeri umwe ababikira bigeze kumubwira ati tugiye guteramira Yezu ntiyicwe n'irungu. Hama musenyeri arabasubiza ijambo riri mu bwenge ati burya niwe yicwa n'irungu canke kumbure nimwe mwicwa n'irungu, ahubwo genda mu musenga bakiza urungu. Hari preface dora tuvuga tuti Imana ngo mu kuyisenga bisabisho byacu ngo ntibiyikuririza na mukana gatonya, ngo ahubwo ni twebwe bizanira ubukiriro. Imana ikagaragara nk'iyije kwa Ibrahimu, ariyo ifashi ya mbere, ariyo yubahutse ikazi kamanukiwe. Ibrahimu ikazi kamusaba iti va nawe kwa so wawe uze ugenda aho nzokwereka. Imisi yose mu bucuti bwacu n'Imana ubwo rugendo rwama ruriho, guko dutegerezwa kuva mu bintu tukinjira mu bishasha. Gucudika n'Imana ni ukuguma winjira mu bintu bishasha naho ubushaje. Hari abantu b'abatama n'abatamakazi duhora duhura bariko barakuyagira ivy'Imana, ukabona ko ashaje ku mubiri mugabo mu mutima wiwe tout frais, kubera ahantu yashamitse ntihasaza ntiwuma. Ubugiye mu kayaga urumva uti vraiment uyu muntu biraryoshe ko noguma hafi y'umwanya, kuko wumva ikintu kiva mu bucuti bwiwe n'Imana, ukumva uraryohewe. Sinzi ko abantu ntabo muhora mubumviriza, mugabo bisaba kuba ufise umutima wumviriza neza. Kuko ari abantu ubona umenga bariko barayaga mugabo atariko barumvirizanya, umwe wese agabirije ku kintu ciwe. Ntaheza ngo mbane ndamwishure, oya wishure ibyo utaraheza kumva, banza uheze kumviriza neza. Ibrahimu Imana ikamugirisha urwo rugendo. Urwo rugendo ni rwa rugendo rwo kuguma duhinduka, kuko Ibrahimu urwo rugendo rwari uko gumukuru bwa mbere mu bigirwamana yasengeramwo kwa se wiwe, kuko ntibari bazi Imana y'ukuri. Urugendo rwo kumucyorora, urugendo rwo kumwimenyesha, urugendo kandi rero rwo kuzomugabira. Mugabe ingabire izoza urugendo rugeze kure. Ugiye kuraba ubuzima bwose bwa Ibrahimu rwabaye urwo rugendo. Yagiye gushika muri yasi agira sozera ubuzima bwiwe. Mwabibonye ni rwa rugendo rw'ubuzima natwe ruzoteba rusozerwa nuko dushika rero mu gihugu twita c'isezerano. Aho Imana yasezeraniye Ibrahimu cari igihugu kinaka, mugabo aho twebwe Imana yadusezeraniye muri Yezu Kristu ni iwayo, ni hamwe twita muri Yerusalemu yo mwijuru. Kwakira rero ubuzima bwawe nk'inzira y'ubucuti n'Imana
igumi gukuza ntiwigere wibaza yuko wahejeje, ukaguma umenya Imana uko bukeye uko bwije, gushika aho izokuzuriza ukamenya nk'uko nayo ikumenya. Ntiharagera, twese urwo rugendo turacarugira. Mu nkuru nziza Yezu aratubwiye ngo twirinde guca urubanza. Nava yibaza ati Yezu agomba yuko ubwenge tubushira en vacances, kuko uzi kuraba muri abo mwirabe n'ubu muri mu mitwe yanyu muri ko muraca urubanza ku byo ndiko ndavuga ko irabe neza mu bwenge. Hari ibyo ndiko ndavuga mukagera muti birashoboka, ibi ntibishoboka. Yego aramvugiye ibintu ibi navyo avuze naka, usanga umenga uri umwanya wose ubwenge buguma butembera. None ibintu Yezu dusabye yo bagomba kuvuga iki? Twama turiko kandi utegerezwa ikintu kucyita uko cyitwa uko bishobora kose, ugerageje gukurikiza uko kimeze. Cyitwa gutya ni kibi ni cyiza. Ariko icyo Yezu agombye kudusaba sinzi ko mwacyumvise neza. Yezu muri bagize ati ntimucira abandi rubi kugira namwe ntimuze mu rucibwe, agacagereka kati nturondere kugomba kubona akatsi kari mu jisho ry'uwundi utarabona urugiga ruri mu giwawe. Ikintu cya mbere Yezu ashaka nuko igihe cyose tubonye akanenge ku wundi byobanza bikadusubiza muri twebwe. Ntushoke uca usimbira kuko uwundi, banza usubire muri wewe neza. Yezu arashaka yuko tuba très exigeant bwa mbere envers nous-mêmes. Ibyo bintu by'uko uca usanga iyo ubonye akantu ku muntu uca usimbira kuri we utararaba muri wewe, ugasanga kenshi urihenda. Yezu kandi agomba kutubwira yuko twitondera umuntu yamari ikinyegezwa kidusiga. Urashaka kumubona yigenjeje uku canke avuze uku, ntumenye neza byose aho biva. Mu bisanzwe Yezu agombye kutubwira ati urubanza rwa nyuma ku muntu rurekera Imana. Mwebwe niko fata ibyo muhambije, mugabo ubifata no kwicisha bugufi, shobora kwihenda. Kandi akenshi usanga twihenze. Muga Yezu akagomba kutwereka ati kandi umuntu mumumenyera ku gisohotse inyuma, ariko umuntu si kijya gusa gisohotse inyuma. Umuntu harimo ibintu bimubamwo vyinshi bituma ubona ameze kujya inyuma. Yezu akagira ati ahubwo woba mwiza wo mufasha kugira ngo hajya biva hashobore kumera neza. Ntumufatire ku by'inyuma gusa, ahubwo ugategwa imbabazi naho biva. Uyu munsi mbere ivyigwa bikerekana by'ubuhinga bikerekana yuko umuntu agenzwa na byinshi. Aragenzwa naho n'ivyo yakuriyemo, akagenzwa n'ibintu by'ibikomere biri mu buzima bwiwe. Hari ibintu by'amajwi y'amahormone biba mu muntu. Ndibuka hariho umuntu mu bantu bakuze inyuma yanje gatonya mu quartier. Hari umwana mw'ishure byananira gose, abana benshi byarabagora muri iyo myaka ihitiye, ugasanga ashitse nko muri 6e biranse ko ahava, agakora nk'amakonkura ngahe, sinzi uko konkura ikibaho iri mu 9 umenga, agakora nk'amakonkura ngahe, ukazusanga abandi bose baduze banamushikiriye, rimwe akabiheba. Mugabo wa mbere hari ibintu byinshi, hariho n'abamenya mugabo bakamenya ku mazina y'abandi, turabizi muri iki gihugu. Akagira nk'amakonkura ngahe. Uyo rero haragize igihe n'abatuye baramusangayo, baraduga baranamusigayo muhira, bakama bamukubise igaho bitore, bakabakubita bagahereza ku ibiti. Muga mu nyuma niho bigeze kwimvira ati none uyu muntu bifika tumutwara ukabuganga byo kubaza muganga. Muganga sinimwe na kenge kamujemwo, hanyuma arababaza ati mbe uyu mwana wanyu akiri muto nta bintu by'indwara zikomeye biba yaragwaye? Ama baravyibuka agira ati yarigeze kugwara indwara ya mugiga akiri muto, meningite. Indwara ya mugiga nayo igihe umuntu ayigwaye akiri muto ironona les structures intellectuelles,
kuko ifatira mu mutwe. Muganga acabwira to reka ko muri ko muramuvunagurira ko ibiti mukubita ngo nukutiga. Ariga mugabo ubwenge bwiwe bwaramaze kononwa n'iyo ngwara yagwaye akiri muto. Nukuvuga hariho ubwenge aho bwagenera gukura ntiburonka bufatira kuko ingwara yamaze kuhamugaza. Ni mu mushire mu ishure ry'imyuga. Aho shize mu ishure ry'imyuga yararikerebutsemwo gose. Mugabo rero ingene Imana igira ibintu. Ubu niwe yagiye hanze niwe azarungika amafaranga yo gutunga abandi bose bahino bigeze bango baramusize mu mashuri niwe abatunze. Voilà. Kamagira ati tondera umuntu. Itondera umuntu. Niko urafise ibyo ubona mugabo icishe bugufi kugira ngo ubanze ugaruke kuri wewe. Nico mufashisha wumve ko wakigize nawe iki wawe. Rero mudusabire twe twabaciriye imanza mu nyigisho. Pati waramvuze mugabo umenye yuko na Jarigemba ndiko ndabigisha ibintu nkumva amajwi ambwira ati urazi nawe kutarabikora. Pfuka mu bibafashe. Dusabiranire kugira ngo na cane cyane ikiyeza avuze murumva ko akibwira abigishwa biwe kuko no mu bantu b'Imana hari igihe binjira namwe mu migenderanire yabo gapagani kakabinjirana bakaja mu byo mu bwongo cyo guciranira imanza bagacana intege ubuzima. Ingabano y'Imana ntishobore gutambuka ngo ishike kuvyamba kubera ibintu by'urunwarunwa ibintu bantu bakinanamo hagati yabo bimbana bacungana baguma bagomba umwe wese. Ugasanga no mu by'Imana nitukimenya kubikoresha kubw'inahazwa ry'abandi nako ry'Imana n'ubukiriro bw'abandi. Ukamenga nitwebwe dushaka kuboneka no gutoka tukagwa mu cyo twita l'orgueil spirituel. Tugaba ico kintu kiratera ugaca usanga n'umuntu yamba ariko aracira imanza iyo adatanguye kuvuga ngo nakweretswe kw'ibintu ibiki. Imana ishaka kubanza kukwereka iby'iwawe. Kuko iwama uri kurerekwa ibintu bibi gusa ku bandi. Dusaba Mukama kugira ngo adukize ububisha canke ubwiyorobetsi bushobora kuziramwo. Ugasanga turi abantu bama bagomba guhanura ariko batihanura. Mukama biturinde. Amen.